Lil of Lord Church Ministries. Proclaim, portray, and point. Biraryoshe kubandanya namwe n'urugendo rw'amazaburi. Tubandanya muri amazaburi y'amasengesho yo kunagurwa, y'amasengesho y'ikanguro no musi Zaburi ya 80. Iyi zaburi iryoshe gose muri uyu mutima nyine gusaba kw'Imana itunagura ku giti cacu kandi ikanagura n'ishengero. Nyuma y'ako karimbo tuje dusubira hamwe iyi Zaburi ya 80. Urwo wanyeretse igorogota aho wikoreye imitwaro yanje, aho niho narukiye. Ewe mwungere w'Abisirayeli tega ugutwi, ni wowe urongora ba Yosefu nk'umukuku, wowe uvyagiye ku bakerubi kayangana kangura inkomezi zawe imbere ba Efurayimu, Ababenyamini n'Abamanase uze kudukiza. Mana utwigarurire, umurikishe mu nyonga hawe, natwe turakira. Uhoraho Mana nyene ingabo, uzogeza ryari gupfunduka ishavu, ushavurira gusenga kw'abantu bawe. Wabagaburiye amosozi ku mutsima, wabahaye amosozi menshi yo kunywa. Tumye ababanyi bacu baducuranwa, abansi bacu batunegura bitwengera. Mana nyene ingabo, utwigarurire, umurikishe mu nyonga hawe, natwe turakira. Wakuye uruzabibu muri Egiputa, usohora amahanga urawutera, urawubagarira, nawo ushikana imizi kure, wuzura igihugu. Imisozi itwikirwa n'igitutu cawo, ibiti by'amasederi binini binini bitewe igitutu n'amashami yawo. Ushamika amashami ashika no ku kiyaga, amashami yawo ashika no kuri rwaruzi. N'igiki catumye usambura inzitiro zawo ngo abahita bose bawamure. Ingurube yo mu kibira irabonona, ibikoko vyo mw'ishamba birabona. Garuka turakwinginze Mana nyene ingabo, rungura ukuri mw'ijuru ubirabe, ugendera uwo muzabibu. Zigabira ukuboko kwawe kw'iburyo kwateye n'ishami wikomereje. Uwo muzabibu waraturiwe, waratemwe, bahonejwe n'igitsure co mu nyonga hawe. Ukuboko kwawe kube ku muntu ari buryo bwawe, ku mwana w'umuntu wikomereje. Nuko natwe ntituzosubira inyuma ngo tukuveko, duhembure, natwe turambaza izina ryawe. Uhoraho Mana nyene ingabo, twigarurire, umurikishe mu nyonga hawe, natwe turakira. Amen. Iyi zaburi turazagereza kuraba ibintu bitandukanye. Turamanza turabe amazina uyu mwanditsi yita Imana, ari nayo mazina aza kumubera urufatiro rwo kugira ikintu asavye Imana. Mbere ivyo aza kuyisaba birafitaniye isano n'uburangamutima buri muri ayo mazina. Ubwa kabiri turabe mbega ariko asaba iki, ibiri ku mutima w'iryo sengesho ni biki. Ubwa gatatu turabe mbega abo ariko arasengera bari mu bihe ivyahe, mbega imbere yuko babijamwo bari mu bihe ivyahe, imbere yuko baja muri ivyo bihe bibi bari mu bihe ivyaha. Hanyuma mbega uyu muntu kugira ngo asabe Imana kwibanagura yitwaje iki, nibiki ashikiriza imbere y'Imana nk'ibintu vyomufasha kugira ico yiteze kuje no kunagurwa. Ubwa nyuma turaraba mbega nizihe nkurikizi hamwe Imana yo kwishurira isengesho ryabo, nizihe nkurikizi zogaragara. Nivyo tuza kurabira hamwe muri Zaburi ya 80. Tugerageze tuyizunguruke, tufate umwanya wo gusenga, twisengera, dusengera ishengero ngo twabitanguye muri Zaburi iheruka ya 77. Hallelujah. Hallelujah. Oh, what a cause it is.
atangura yita Imana umwungere w'Abisirayeli, agasubira kandi akisubizamwo intege kandi agategurira umutima wiwe uhimbaza kuno kuri kw'ingene Imana ariyo irongora Abisirayeli kandi ikabarongora nk'umukuku. Umwungere aba afise ibintu bibiri, aba ari umuntu yitwararitse intama azibungabunga, ariko kandi ashobora kuzibungabunga adafise ububasha, adafise inkomezi zo gushobora kurinda uwo mukuku, awurinde predateur, awurinde ibikoko vyo mw'ishamba. Uyu mwanditsi rero uko abona Israeli abona umenga ibintu byose ntibihari, baraguye amaboko y'abansi babo, kandi umenga Imana ntikibitwaritse, ntikibitayeho, ntabona urukundo, ntabona izo mbabazi. Byasengesho batugaruka ko umurikishe mu nyonga hawe, ijambo risobanurwa sure kandi uturabe neza, uturabe ryiza, tugirire impuhwe, tugirire ikigongwe. Ahandi aza gusaba ngo Imana ibakize, ibakure amaboko y'abansi bawe. Kubera ibino bintu bibiri nivyo bigize umwungere. Umwungere afise umutima w'impuhwe, w'ikigongwe, ukwitwararika, mugabo uwo mwitwarariko ntawe ushobora kubushitsa adafise inkomezi, adafise ububasha, atazigama, atarinda umukuku. Ubwa kabiri, uyu mwanditsi yita Imana izina rikomeye rya Jehova Sabaoth. Uyu mwanditsi atangura kwita Imana ko ari umwungere. Iri jambo umwungere ni kenshi ryakoreshwa mu bihe vya kera, abami barashobora kwitwa abungere, rero ryashobora gukoreshwa nk'icitiranwa c'umwami. Rero ariko yadresa ku Mana nk'umwami wiwe, ariko ni umwami w'umwungere. Ibintu bibiri biranga abungere ni umwitwarariko urimwo urukundo, umwitwarariko urimwo impuhwe, imbabazi, umwitwarariko urimwo ikigongwe, kandi yumva umenga ibintu bihari. Hari ahantu umenga arakekeranya ko Imana ikibakunda, umenga Imana yarabataye. Mbere na ryasengesho tuba tugaruka ko aguma agaruka ko umutima wa rino sengesho ryose ni Imana umurikishe mu nyonga hawe. Kumurikisha mu nyonga harimo iciyumviro c'uko imenga Imana itakibaraba ryiza. Ikindi kintu cya kabiri kiri muri rino jambo umwungere, nuko umwungere ntiyitwararika gusa mu rukundo, mu mpuhwe, mu kigongwe, ariko yitwararika no mu nkomezi. Ategeza kuzigama, ategeza gukingira, ategeza kugwanira intama ziwe, azirinda les prédateurs. Kandi kintu cya kabiri ntaca abona mu byo ariko arabona mu Bisirayeli, abona baraneshejwe, abona bari mu gakenge k'abansi babo, abona bari à la merci de leurs ennemis, bari victime, baraguye mu maboko y'abansi babo. Indi zina rya kabiri yita Imana muri Zaburi ni Jehova Sabaoth. Yita Imana Jehova Sabaoth ni bibiri nk'incuro zine, umurongo wa 4, umurongo w'indwi, umurongo wa 14, umurongo wa 19, umurongo wa 4, indwi, 14, 19, hose yita Imana Jehova Sabaoth. Jehova Sabaoth ni ijambo risobanurwa ko Imana ari nyene ingabo, ko Imana ariyo nyene ubushobozi. Uretse ingabo z'Abisirayeli, isanzwe ifise izindi ngabo angelique, izindi ngabo z'abamarayika nabo nyene ishobora gutuma kugwanira Abisirayeli, ariko nayo tubatuma nayo ubwayo, kubera ifise akarangamutima ko gushobora vyose. Nayo ubwayo ni Imana nyene ubushobozi bwose. Ijambo nyene ingabo rishobora gusobanurwa nyene ubushobozi bwose. Ijambo nyene ingabo rishobora gusobanurwa kandi yuko Uhoraho afise igisoda c'abamarayika ashobora gutuma kuziga mu bwoko yatoranije. Kandi ijambo risobanurwa kandi kuri Imana ariyo Mana y'ingabo z'Abisirayeli. Muno mwanya batariko barabona intsinzi mu buzima bwabo. Uyu mwanditsi abona umenga naho Imana umenga irafise inkomezi, izo nkomezi zayo zirasinziriye. Avuga ngo kangura inkomezi zawe. Abona Imana naho ayizera ko imeze gutyo, suko ariko arayibona. Naho ayizera ko ari tout puissant, naho ayizera ko ari Jehova Sabaoth, ariko suko ariko arayibona mu buzima bwa misiyo. Erega dusengera ikanguro kubera uko Imana iri n'ingene two tura experimenta. Hari kinogo kinini twakiriye Imana yera, ariko ntitubona kwera mu buzima bwacu. Twakiriye Imana y'ubushobozi, yarungitse mwemera ku munsi wa Pentecote, yarungitse mwemera mitima yaje tuvyara ubwa kabiri, yaduhaye ingabire za mwemu yera, yavyaye ishengero. Twahawe mwemu yera wa wundi yazura Kristo mu bapfuye, kandi ngo ubwo bwinshi bw'ubushobozi bwamuzuye mu bapfuye nibwo buri à la portée y'abana b'Imana, ariko sivyo turiko turabona mu buzima bwacu. Uyu mwanditse yinginga saba kunagurwa kubera uko azi Imana, uko atahura Imana, siko ariko arayibona muri experience. Warakoze wanyambitse kubw'ubuntu bwawe. Uturashobora kuvuga rero umutima w'iri sengesho. Uyu mutima w'iri sengesho, iri sengesho rimeze nka chorus, ni nakajambo kagufi kaguma kagaruka muri Zaburi, kaguma kameze nk'ichorus ku murongo wa 3,
ku murongo w'indwi, ku murongo wa 19 hose avuga ngo Mana utwigarurire umurikishe mu nyonga hawe natwe turakira. Niho kajambo kaguhagarara ku buryo tushobora yuko ariho kagize isengesho ryose. Iri sengesho rigizwe n'uduce dutatu. Ubwa mbere avuga ngo Mana nuturestore, nutwigarurire. Iri jambo ni kunagura, ni kugarukana. Harimwo kwatura yuko aba bantu bagiye kure bakeneye kugarukanwa. Mukindi bavuga ngo nutwigarurire, nusubire kandi utugarure. Iri jambo ritsindagira yuko ari Imana ikora ibintu, ni Imana ninagura. Ntibihagije gutangaza ngo indwi y'ikanguro, ukwezi kw'ikanguro, amasengesho y'ikanguro. Turashobora gushiraho ivyo bihe byose byo gusenga kugira ngo dutereke imitima yacu imbere yayo. Mugabo igikorwa cyo kunagura ni Imana igikora, si twebwe, si programme dushiraho, si umuntu charismatique akomeye atunagura. Ni Imana nyine ishobora kutwigarurira ikatugarukana kuri iyo nyene. Bwa kabiri, umurikishe mu nyonga hawe. Iri jambo kumurikisha mu nyonga ryerekana body language, kwa kundu umubiri wacu uvuga. Iyo umubiri wacu udakeye, mu maso hadakeye, nuko uwo muntu tuba tumurakiye. Ariko iyo mu maso yacu hakeye, uwo muntu ni nkaho tuba turiko turamutumira kwegera mu migenderanire. Uyu muntu aratahura ko hari uburake bw'Imana buri kuri bo, ariko arasanga ubwo burake bwova kuri bo. Babutewe n'ivyaha vyabo kandi bazokurwaho n'ubuntu bwabo. Ubwo buntu nabwo bugaragarira muri uyu mutima wihana, muri uyu mutima wa confession, muri uyu mutima uciye bugufi, wambaza, winginga. Iyo rero umaze kugira umutima winginga umenetse, ugatahura yuko ubereye kurakirwa, urashobora kuvuga ati Mana ndakwingenza, subira uturabe byiza, nusubire utume mu maso hawe haca ku bwacu, uturabe hakeye mu maso, utumurikishize mu nyonga hawe, udutumirire tubone mu maso yawe usa n'uri kwadutumirira mu bucuti, ariko dutumirira kugaruka kandi mwisezerano. Ubwa gatatu ni inkurikizi. Mbega ivyo bibaye hacaga bicagenda gute? Natwe turakira. Ijambo gukira mu gihe buri rishobora gusobanurwa ijambo ry'icongereza wholeness, ni kuvuga gusubizwa amagara yose, amagara meza mu mutima, amagara meza mu mushaha, amagara meza mu bigumbagumba, amagara meza mu gihugu. Iri jambo risobanurwa ni kuvuga ngo ni watugirira ubuntu, ni watunagura, ni watugirira imbabazi, maze tuzosohoka kandi tube abantu bakwiye mu bigumbagumba, mu bwenge bwacu, mu ngeso zacu, mu gusenga kwacu nk'igihugu. Tuzosubira kandi dukire twebwe wese. Iyi ni ryo sengesho nyamukuru uyu mwanditsi ariko arasaba. Mbega kugira ngo ndasenga gutyo hari habaye iki? Mbega imbere yuko haba ico kintu catumye basaba kunagurwa, imbere yaho bari babayeho gute? Tumera amate cyo turabe ivyo bintu bibiri amajambo magufi. Urwo wanyeretse igorogota, aho wikoreye imitwaro yanje, aho niho naruhukiye. Namuzibagira urukundo rwawe, urwo wanyeretse igorogota, aho wikoreye imitwaro yanje. Mbega kugira ngo bagire ahantu bagira ino sengesho bari babayeho gute? Byari bimeze gute? Umurongo wa 4 utwereka ko bari bageze ahantu no gusenga kwaba Imana ikurakira. Uzogeza ryari gufunduka ishavu, ushavurira gusenga kw'abantu bawe. Iyo Imana hageze ahantu n'amasengesho yacu ayisesema, twarugeze kure. Iyo hageze ahantu atari gusiba ibikorwa byacu by'ibyaha bishavuza, ariko n'amakoraniro yacu akayishavuza, no gusenga kwacu akayishavuza, n'amaprograme yacu amasengesho akayishavuza, n'amaprograme yacu ya biblique akayishavuza. By'ukuri imitima yacu iba yarononekaye, tuba turi njyajya, tuba turi abantu imitima yacu twamaze guheza umugongo Imana, ariko tukabandanya ku munwa tuyivuga. Mu makoraniro yacu umenga nihiri, ariko tamuntu numwe muri twebwe yiteguye kuganzwa nayo no kwemerera ububasha bwayo ku buzima bwacu. Ivyo rero dukora, ahubwo tuba turiko turakwegura ke bwayo
kuri twebwe. Aho ni abisirayeli bari bageze. Ubwa kabiri ku murongo wa 6 bari mu soni, bari mu gakengegwe k'abansi babo. Iyo ishengero ryasubiye inyuma rirakengerwa n'abansi, rirakengerwa n'isi, rirakengerwa n'abapagani, rirakengerwa na satani n'abadayimoni. Dusanga abisirayeli bageze ahantu bakengerwa n'ibihugu by'ababanyi byari bakikuje. Mu gihe kera benspira igitinyiro bitubwira ko bakiva mu Bisirayeli, abami ngo bagize ubwo barakoranira hamwe bavuga bati abisirayeli bagiye kutumara. Twarumvise iby'Imana yabakoresheje by'ubushobozi muri Egiputa, ngere bakuje y'ubushobozi ngo maze ngo abami bose b'ikanani ngo imitima ishongera muri bo, ngo Yeriko ngo barugara, ngo bariyugarana. Ariko kino gitinyiro nicari kigihari ku Bisirayeli. Ishengero rigira igitinyiro kandi ritakaza igitinyiro igihe ryavuye mu kwera kw'Imana, ryavuye mu kumvira Imana. Mu gatatu umurongo wa 12 gushika kwa 16 bitwereka yuko kumbure hari habaye ikibazo cuko baneshwa n'abansi babo. Hari ibihugu vyaza bikabanesha, bigasangangura iryo hanga mu buryo bw'ubutunzi, mu buryo bwa politike, mu buryo bw'abantu bakishwa, ubutunzi bugasahurwa. Bari babayeho muri defect, bari babayeho gusa mu soni, bari babayeho no muri defect. Ishengero riri mu kaga ko kuneshwa n'isi, kuneshwa n'icaha, intambara zose zimwemu, tukaguma duscoringa ubusa, tukaguma turonka amanota ubusa. Abageze ko twengenge Imana n'imitima imenetse. Mbega imbere yaho imbere ko bino bintu bishika, abisirayeli babayeho gute? Kuva ku murongo wa 8 gushika ku murongo wa 11 bageranywa n'umuzabibu Imana yahafashe igateragira, maze igahereza ubwo muzabibu ukamera gushika kure kandi n'inyuma ugashurika. Dusanga Abisirayeli Imana yabakuye muri Egiputa mu bushobozi bwayo, ibateragira i Kanani, ibahereza gutera imbere, barashurika, barasagara, baratera imbere, barama. Ariko mu nyuma imitima yabo iva kuhoraho. Mbega nimba bari kurasaba kuragwa n'Imana, ni kuruhera ufatiro bitwaje n'iki gituma bitega ko kumbure Imana ishobora kumva amasengesho yabo. Urufunguzo ruri ku murongo wa 17. Duhave turaba mbega hamwe banaguye bizogenda gute, bizosa gute. Duhave twitegura kurangiza iyi Zaburi yacu. Uyu mwanditsi ku murongo wa 15 avuga ngo Mana zigama icuko kwawe kw'iburyo kwateye n'ishami wikomereje. Ibi tubuza ryasengesho Mose yasengera Abisirayeli abwira Uhoraho atuhoraho n'ukuri ntibizoguhesha icubahiro. Mbega bazovyumva yuko abantu bakuye muri Egiputa ariko ntubashikane? Mbega bizogenda gute? N'ukuri nubagirire ikigongwe kubw'icubahiro cawe, kubw'icubahiro c'izina ryawe, ukomeze ico witanguriye, ushikane i Kanani abo wakuye muri Egiputa. Tubona n'uyu muntu avuga ati zigaba icuko kwawe kw'iburyo kwateye n'ishami wikomereje. Kandi Imana iriteguye igikorwa yatanguje muri twebwe izogisozera gushika kuri wa munsi. Ariko hari ibihe bisaba kugira ngo igikorwa Imana ibandanye ikora muri twebwe, imitima yacu iba maso, imitima yacu yinginga, imitima yacu iboroga. Ni bumwe mu buryo Imana yashinze kugira ngo idushishikaze gushika kwiherezo. Rero umwanditsi wa Zaburi ya 23 avuga ngo unyobora mu nzira zo kugoroka kubw'izina ryawe, no ngaha hano itunagura kubw'icubahiro cayo. Rero ibi birashobora icizere yuko Uhoraho azogendera ishengero kuko yifuza kwihesha icubahiro biciye mu ishengero, kuko yifuza kutunagura kubw'icubahiro ciwe
ngo vy'ukuri agaragare nk'utangura kandi nk'usozera igikorwa ciwe c'agakiza. Iki ni ikintu ca kabiri gikomeye kiri muri Zaburi, tugisanga ku murongo wa 17. Ukuboko kwawe kube ku muntu ari iburyo bwawe, ku mwana w'umuntu wikomereje. Iri jambo rikomeye rwose. Nivyo hari igihe Isirayeli igereranywa n'umwana w'Imana n'umwana w'imfura w'Imana. Uyu murongo urashobora kuvuga yuko Abisirayeli bameze nk'umwana w'umuntu. Uyu mwanditsi ko asaba kuko kw'Imana kuba kuri uwo mwana w'umuntu. Ariko turazi kuri no jambo ititse y'umwana w'umuntu irahava igahabwa Yesu Kristo n'isezerano rishasha. Kandi iri jambo ngo ari iburyo bwawe ni muri autorite. Iburyo byasobanurwa muri autorite. Mbega uyu mwana w'umuntu ari mu kibanza ca autorite c'Imana ninde? Ni umwuzukuru wa Dawidi, ni Yesu Kristo. Yesu Kristo arahari, yaje gutanguza ishengero, yapfuye kubw'ishengero, kandi data azozigama iryo shengero kubw'umwana. Bitubwira ngo muri Yesaya 53 ngo maze Yesu Kristo niyabona ibiva mu bise by'ubugingo bwiwe bizomuhaza. Data zigama igwa Yesu Kristo yaje kurangura mu isi kugira ngo haseruke, kugira ngo anezereze umwana, kugira ngo aserure urufruwi iva mu gikorwa ciwe c'urupfu, mu gikorwa ciwe c'umusaraba. Turashobora kwitega yuko rero Imana izona kuri ishengero kubera ryatangujwe na Kristo, kandi ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazorishobora ku bwa Kristo ari we rutare, ari we buye rigumye imfuruka, kandi Imana izotutse gushika ku iherezo kugira ngo iheshe icubahiro izina ryayo. Mu kurangiza rero turabe mbega hamwe Imana itunaguye bizosa gute. Murongo wa 18 ngo nuko natwe ntituzosubira inyuma ngo tukuveko. Iyo Imana itunaguye natwe icirega ko twanaguwe twiyatasha kuhoraho, muri twebwe abaye umutima mushasha wa consécration, natwe tuzosubira kukuvako umutima wa consécration wa mushasha, umutima wo kwifatanya n'uhoraho wa mushasha. Ubwa kabiri worship, guhimbaza. Duhembure natwe turambaza izina ryawe. Uguhimbaza kwacu kugaragaramo umwidegemvyo, kugaragaramo umunezero udasanzwe, kugaragaramo urukundo rudasanzwe. Twambaza izina ry'uhoraho twizigiye, twizera, turi mu rukundo, turi mu kwera, kandi twuzuye umunezero. Ibi ni bimwe mu biranga abantu banaguwe n'uhoraho. Nuko turarangije, ndizira natazana kuri Zaburi 80 iduhereza umutima kandi kaduhereza n'urufatiro rwiza kubona twinga Imana ngo tunaguye ku giti cacu kandi inagure n'ishengero. Mutinye mwabo ushobotomwe kuko so mu ijuru wimuhimbara kubaho ubwami.